abamama benshi badukikuje novuga ati barakunda amahera sivyo kandi amahera ntawe uyanka bigarutse amahera arakundwa cyane rero umaze gukina ukunda amahera hari bari ivyo uri kurica kandi ubwira ngo uzoswe kubikiza bizogorana je nakunze amahera mfasha Brenda mu vyo ariko arakora bitari vyiza urumva mugabo mu nyuma y'amahera naco yamfashije Brenda yagize ikibazo arasara umusazi mwibarabara sivyo none ajya amahera yamfashije kiko ajya amahera gumye nda azana aseha ndyoherwa yagize ikimazi nka jewe kare nararaba filme bariko barakina nk'ibintu vyo mu gitanda nkavuga ati yo ibintu nibibaho muga kubera ko nanje nsigaye ndi mu actrice babikina mbona ndavuga ati ye kumbe vya bintu nubeshi bugibere yaho urumva so yavuye mu jya mu kecuru naje hari ico yanyigishije hari ikintu yoba yaramfashije muri muga wa filme kuko ndavye ukuntu bakinye bari mu gitanda iryo rero barigeze kuyima agenda yikwepa ndanga bakunze Buca TV turabona kuje muri mwese mwiriwe mwaramuse bwake umugoroba mwiza ijoro gize igitondo ciza ivana naho herereye nabwiye ko ngiranze ndaba makuru abakinyi b'amareresi muri no mwanya turi kumwe n'umumama nibaza ko ari umumama vraiment ntiwumviye isi nkumi kabizi yo bija hose agira tubwire amakuru y'akazi ka filme tubwire aho kageze atubwire na team akinamo ko ibintu bimeze ni sawa cyane akantu kambe na mbere mwidodora abakunzi bacu hariya n'abakunzi ba filme ndundire kandi abivuge kuko nabwe ko Buca TV ikintu ndabaha cyane ari amakuru y'abakinyi ba filme ku mazina nitwa Sandra Zigamisoni mugabo bakaba bakunze Zigamisoni ya ndi umwe mu Burundi hama bakaba bakunze kunyita mama Sandra mu mafilme kuko nkunze kuba nyina w'abana mama ndakuzi ukina muri team Rukundo Music TV niki cyatumye mpita mu Rukundo Music TV nta cyatumye mpita kujamo gusa nuko nsanganye iyo mpano yo gukunda gukina filme kandi ubwa mbere nakina muri Rukundo TV hama ncanja mu mvukano ari Rukundo News TV ndi nsa n'uwimuka Rukundo uri kuvuga wumva Rukundo na Rukundo TV Burundi na Rukundo Music menga birafitanya akantu kandi abakinyi benshi twagiye tumaze gukorana numvise bavuye muri Rukundo baza muri Rukundo Music TV izo TV zihuriye izo TV urumva deja amaze kubamwo Rukundo icambere kwanza zirakundana gira kabiri zirakundana n'abazirimwe nibaza ko bakundana cyane hama ziravukana muri make ni zimwe zifitaniye ubumwe kanaka mama wavuze uri umumama ndibaza w'abana bangahe w'abana 3 je narinzi ko basanga ari benshi kumbe ni bake ni bake cyane ubona nshaje gose oya nushaje nyewe mburi ndavuga umumama ucumengana w'abana benshi ariko vyongeye ndi umumama w'abana benshi cyane badaharurika kuko hariho filime maze gukina ntabwiyirwa ndi nyina w'umwana iyo ntabwirwa nyene wumva irimwo nta muri Brenda ndi nyina wa Brenda filime nyinshi tundi nyina w'abana benshi umva sabona byaye gusa mu nda n'abandi bose n'abana banje mama bigi ibi bintu bya kuri Brenda bishitse akaba ari ibintu vyo kuri wo vyifatamo gute cyangwa umuvyeyi vyoshikira wofashiki nurundi gwego nindi dossier reka birateye ubwoba ego kandi birashika bikaba je nibaza ko birabaho mugabo ndiko bibaye ku bandi menga biroroshe ariko rero bigushikiriye wewe nyene byo biraba wewe ni atari ngene dossier mama Brenda mama Sandra mama Sandra ego y'ukuri mama Sandra canke
mugabo nitwa Sandra. Okay, mama dukoreshe basi mama Brenda kubera filme Brenda nyene. Uriko uraraba ibintu nkabijya keshi mukora ku bintu biba wibaza ko vyigisha iki mu kibano? Birafite icyo byigisha kinini cyane, kinini gose nko kuri Brenda. Birigisha cyane ku mwana, ku muvyeyi ashigikira umwana amafuti adashobora kubona kazoza mbi iri ku mwana, hama kazoza kubona mu nyuma yarashesha atakiyora ivyo yakoze nk'umuvyeyi ku mwana we ko atari vyiza. Rero bikaca bigeza gufasha hehe umuvyeyi amaze kwisubirako akaza kugarura impene yiwe iri kiragenda, urumva basi nuko. Kandi hari mama vraiment ashigikira abana bari mu makosa, ibyo bintu si vyiza akantu babwira abo ba mama. Abantu bashigikira abana bo mu makosa barabe bagarukane hakiri kare, kuko turagerageza kubaha inyigisho zibafasha. Ivyo dukina bigaragara nkavyo kandi ari ivyo dukina, ariko biza nkavyo mu buzima bwawe ko ivyo dukina hari umuvyeyi abiravye avuga ati uyu ni jewe bariko barabwira. Rero kujya dukina nibibafashe, hama n'ababikora bamandanye bagira ico bafashije ku bana babo babagarurire hafi bataragera kure. Mama Brenda, bijya bintu kabisa birababaje mu gihe hari umuntu ibintu nkabijya vyobako, nibaza ko vyoba biteye n'agahinda cyane, biteye n'ubwoba, agahinda, ubwoba. Birateye ubwoba kubona hageraho umwana wawe ashobora kuba yoroga akaba umurozi nyene bwite. Nibaza ivyo bintu binambayeko ni problem. Gusa biba bigoye mu gihe ujya muvyeyi, mu gihe abari kagira bijya bintu bayibaza ko ari mukuri, bayibaza ko ibintu ari mwari bizima. Keshi biba bigoye yuko wirotruva canke wiyumvira ko ibintu uri gukora ari amakosa. Biragoye muri uwo mwanya ubirimwo, wewe ubirimwo ubona ko ivyo urakora ko ari ivyo. Deja nakinye ndi umumama nkunda amahera. Abamama benshi badukikuje novuga ati barakunda amahera, sivyo? Kandi amahera ntawe uyanka bigarutse, amahera arakundwa cyane. Rero umaze gukina ukunda amahera, hari bari ivyo uri kurica kandi ubwira ngo uzoswe kubikiza bizogorana. Je nakunze amahera, mfasha Brenda mu vyo ariko arakora bitari vyiza, urumva? Mugabo mu nyuma y'amahera naco yamfashije. Brenda yagize ikibazo arasara umusazi mwibarabara, sivyo? None ajya amahera yamfashije kiko ajya amahera gumye nda azana aseha ndyoherwa, yagize ikimazi nyabaki. Rero ku bavyeyi bashikira abana mu bintu nk'ivyo, sivyo? Nibaraye bagarukirize hafi. Mama Sandra canke mama Brenda muri filme Brenda nyene, naba mama bakusanga bashaka kuja muri filme, we vyagenze gute? Kuko turiko turabatimu nyinshi, biragoye kubona mu abantu baba mama bari duvuga ko twokwita bamashe twohase neza aba mama. Wewe babwira iki canke nicahe uvuga kuri bo? Bande bagize iki? Aba mama nka wewe batijukira filme, wewe vyagenze gute kugira witinyuke uvuga ati ndagiye muri aka kazi ko gukina filme? En fait kwanza kugira je menye umwuga wa filme narabibona nkazikunda z'abatanzania, aba Nigeria nkazikunda cyane. Rero kugira ngo mbone yuko ibi bintu nanje no bikina nuko bakiniye mu nzu iwanje iya imwobo w'urukundo, bayikiniye iwanje, mbona igene bakina, mbona ibinabiriya byinshi, amabanga yo batandukanye ko mbore mu bakinyi, ndavuga ati ibi bintu kumbe ni vyiza, nanje ndashobora kuba no bijamwe, mbega no bigerageza gute? Cansanga nanje nabigiyemwo, bwa mbere byashatse kunanira mugabo ko nagenda ndakina nsanga biriko biraza buhoro buhoro, ubure namenyereye buhoro. Usanga bigoye kubwira ubone nk'umumama w'imyaka 56 yo bari ndaguhaye, ariko ndiko ntanga karorero yo bari muri kazi ka filime nk'ubu dukeneye nk'umuntu yokina ari mama wawe, nibaza ko vyogorana kugira tumuronke. Mu Burundi gusa no batarajijuka, kandi ivyo ngeye bashatse bojijuka, kuko nka jewe karanarara aba filme bariko barakina nk'ibintu vyo mu gitanda nkavuga ati yo ibintu nibibaho, muga kubera ko nanje nsigaye ndi mu actrice babikina mbona ndavuga ati kumbe vya bintu nubeshi bugibere yaho, urumva? So ndashobora guhamagarira aba mama bakuze banansumba cyane bakakunda umwuga wa filme, sivyo? Kuko n'umwuga mwiza cyane kandi n'umwuga utanga inyigisho. Nimba uri umuvyeyi wiyemera kina umwuga wa filme kugira ngo ugire ico wigishije Burundi bwawe. Rero nashaka gutinya sene zimwe nk'ubo mama ya seneti uzoboregwa. Nibibaza ngo bajya abantu baboregwa bose abanyoye inzoga aradushiramwe amazi ntabari inzoga, acaye akavuga ati kujyama mu gitanda, je sinojyama mu gitanda ndakuze n'umugabo. Abo babwira iki? Arabotinya kuzama avuga ati kada je sinshaka kujyama mu gitanda njyamana n'undi umuntu. En fait
ni bikino sivyo kandi bajyamye mu gitanda ibintu bisanzwe ko ntamenyereye gukina film kandi vyongeye na je ndamenyereye mugabo hariho scene zikingora gushaka kino saha sivyo ndabiye kwanza ku rugo rwanje mu gukina mbanza kwiyumvira ku rugo rwanje simavinyagira ivyo nonona kuko urazi ko abapapa bubu ugira batahura ibintu nk'ivyo babinjiza mu buhoro nkongera nkarabana eglise yanje hariho amascene ntashobora gukina zo gusomana mu gitanda n'ubu ndacazitinya buhoro mugabo ko nzogenda ndakina kuko mbona ko ari bikino bikina mbona mu nyuma ntawe uzi n'ibizogenda ari buhoro hari ifoto nabonye Abel ari kumwe na mama Kanumba bajyamanye mu gitanda isene kabisa ndifuza kuzobona iyi filime nibaza ko ari ibintu bisanzwe bishika kuko uriko Abel n'ujya mukecuru kabisa nibaza ko atabindi wava wiyumvira oya vraiment ujya mukecuru na je hari ico yanyigishije hari ikintu yoba yaramfashije muri muga wa filme kuko ndavye ukuntu bakinye bari mu gitanda iryo rero barigeze kuyima agenda yikwepa ndanga ndumva nyine ko bidasora ndavuga ati wapi mwaca ndabaranye nka nyina wa Kanumba vraiment ukuntu angana nimba nsumba imyaka ikwiye arashaka kuba wansumbya nk'imyaka nka 40 sivyo canke nka 40 dufate mukabona reka rakina scene nkazijya kandi ibintu bisanzwe ariko twege tacafise ka kantu k'ikirundi ka kantu menga yatubwiye ka scene ka 66 nimba ntihenze 66 urumva arakuze ve arakuze bari mu bigero bikwiye ariko urabona ko yashoboye gukina ibintu tukiko turatinya so ni Imana nyine kuziradufasha no kutugurura ubwenge dutahura ivyo turimwo kesi iyo wiyemeje gukina filime uba wiyemeje gushira isura yawe ahagaragara amajwi yawe ahagaragara nta kibazo uba ufise uvuga ati ndamenyekanye mu hari ikintu kibi nozokora naco nyene cyozomenyekana en fait jewe reka nivuge jewe ndavye aho ngeze kuri uyu mwanya hariyo quartier ngeramo nkabona ati kene handa hafise abafanzi bivanye n'izina bampaye ngo mama Brenda bampamagara basubira bigaca bimpa picha yuko hari ikintu nashobora gukora mu buzima citwa kibi kuri jewe ntashobora gukora kuko mvuga ati aha simenye uwunzi kandi nkiyumvira ati niyambona nkoze ikintu kibi ndagisanga muri commentaire gishitse muri commentaire naho gitanga ipicha mbi kuri televiziyo yacu sivyo ngaragaza rero kubaho mu ndero sinzi kuno bivuga mu ndero kabisa Mama Brenda akazi ka filime kaba kagoye ariko nyene nakazi nka kandi nuko gusa abantu bagenda babitahura gutandukanye hama nizere yuko filime Brenda irabandanya kandi abantu bandanye bayikurikirana ukabutarayiraba gusa nibaza ko abakunzi benshi bacu basanzwe bakurikirana ibiganiro byacu bamaze kubona filime Brenda kabisa ukabutarayibona ja kuri YouTube ya Rukundo News TV ukore subscribe bandanye wihera ijisho filime Brenda hajya guhemuka we nturimo guhemuka nije ndimwo rero nije ndi nyina w'abana sindayiraba kabisa mu mbabarire gusa mbusha ndayiraba guhemukaho kinahora izahe guhemuka ndi nyina w'abana banje babiri Ivan Arvera hama Brenda gacagaruka kandi akaba umukazana wanje gito Mama Brenda hari icyo wumva uwashikiriza abakunzi bawe canke abakunzi b'ibikorwa byanyu ico no bashikiriza nuko babandanya kugira ama subscribe turabahamagara gukunda ibikorwa byacu cyane badukurikirane cyane dutezanye imbere mu kuba turimwo sivyo no guma bakurikirana Rukundo News TV kuko ibikorwa iri kirategura imbere ni vyiza cyane kandi vyinshi gusumbiyeho tugeze uno munsi Mama Brenda canke Mama Sandra ndabashimire cyane nizere ko nundi mwaye tuzobakenera tuganire mutubwira amakuru yanyu mutubwira ibikorwa byanyu bigeze nizere ko muzoduhakanya yego umwanya tuzoba hano kuri murakoze cyane Imana ibahezagire namwe murakoze